umenye ko nta kintu afise kuko je nyene mfise amagazi urabona ko je nambaye nga miliyoni wose umiliyoni muraze imbuzu za magaze murazi yanuzigugwa harura wenyene harura kwishenete gushika kushika ku Air Force kubiki murabona umuntu agara manake arakenye umuntu afise inoti nagara. Bonjour et bon après-midi à vous tous, it's your boy presenter Sten, cyangwa ushatse unyite Sten presenter kuri micro. Behind the camera tukaba turi kumwe na Promise cameraman kugira ntitubatevye. Turi kumwe na BIDONDO aho yashoboye kuza mu giteramo cha bye vacances mu Ruziba, niho twashoboye kumusanga yorutse imodoka tuvuga ati reka tumukwakanye kugira tushobore kuyaga rimwe canke kabiri kubijanye n'ivyo agiye gukora muri show ya bye vacances. BIDONDO meze fresh? Meze bien kabisa. Naberewe sana. Wana merci beaucoup ndashimye. Witeguye gute mu giteramo kigiye kuba mu mwanya muto yigusa wa bye vacances? Ikintu ca mbere ndashobora gushimira Apporte Bwenge kuko Apporte Bwenge no muntu nanje ubu ndi mu mugwi wa Apporte Bwenge abantu baruziba jewe BIDONDO ndemeye ndumumubwi wa Apporte Bwenge namaze kwinjira kuko umuntu wamaze gukorana gatatu nisha ingia hakuna vya makontra graveri hapana vya makontra nisha graveri sasa tupa kitupe ndio vile sasa vitakuja mini mercenaire bakikuwa na cinema bafisi cinema bafisi kinu bwana jeba mama gaene kubona ya ubugenzi famille ni kama vitu vya ndugu yako lazima na mimi ni support ya Bwenge ni kiki wabonye kuri BIDONDO uvuga ati reka uno munsi nshobore kumutumira mu giteramo cha bye vacances guteramisha abantu BIDONDO tumatse gukorana ibiteramo byinshi si kimwe kandi si bibiri ikicari nk'ikigira nka kane mu Ruziba bibiri mu Ruziba kigize gatatu nico duheruka gukora Ingozi n'ikindi twimirije gukora Ingozi BIDONDO uraza ari mu basani bo mu Burundi bazwe kandi bubatse izina kandi bakoze mu gihe cyari gikomeye kandi n'ubu ntiyaje wenyene ari kumwe na Roriro kandi nawe ngira nubwo ataje mu kiganiro ndisha abarundi vy'iwacu. Ego mwakoranye ibiteramo byinshi cyane BIDONDO we wavuga ngo muza mwarabaye kome famille ni kintu kihe wabonye muri BIDONDO utabonye mu bandi baririmbyi washimye kuvuga ati reka dukorane cyane n'uyu muntu kuko hari ikintu arusha abandi ba BIDONDO ikintu ca mbere ntiyishima cyane se nkantagara nk'abandi baririmbyi kuko nta baririmbyi nta muririmbyi numwe wo mu Burundi nibatsa ko tutaravugana uyica atandukaniye ko nabo ari yorosha kandi umubwiye ati fasha favere y'ikintu avuga ati uri mwene wacu nukuvuga ngo ntashira ibintu imbere ashira abantu imbere. BIDONDO byavuze n'ivyo nivyo kabisa kuko James urukundo nico gituma ndi ngaha kubera urukundo vraiment ndashima kwanza ahanyene ndaryoherwa kubona ko tumukanya tugiye guturisajya bwana waze itakuwa ni moto wowe wibaza kari kubera kabandi baririmbyi bo bishima canke sinzi ukuntu ushobora kubivuga nkuko wabivuze urumva baragara ibiki nibiki urabona umuntu waragara umenye ko nta kintu afise kuko je nyene mfise amagazi urabona ko je nambaye nga miliyoni wose umiliyoni muraze imbuzu za magaze murazi yanuzigugwa harura wenyene harura kwishenete gushika kushika ku Air Force kubiki murabona umuntu agara manake arakenye umuntu afise inoti nagara Ake we kwako noti zipo. Sasa bitu biko bien. Doli unagiye. Kushobora kumuronka nawe. Uramurondera arahari wamubonye imodoka yiwe ngwiyo urabona ko iriko Simba ariho kandi ariteguye ari ready no kuri afishe ngira urabonye ko ariko. BIDONDO muri bye vacances ni cyahe kintu ugiye gutekerera abanyeshuri na cyane cyane aho bagiye gutangura amashuri nk'impanuro. Dukore cyane dukundane dukundi ivy'iwacu sivyo
bagiye gutangura ivyigwa mupende masomo na musome bien mustoki vya mwisho musikoe vijuju musiduble wote wakiwa wa kwanza nani nibiga bose bakaronka sample kupata mapursa yote moya mwalimu anayagisi hata jejejeje ajua jinsi bidondo tugushimire cyane reka tugere kugende mu myiteguro mu mwanya ndibaza kwaza gusha bariko baradukurikirana bataraja ku giteramo you are welcome ni kuri Kerry Shekeli Bar Hotel. Shekeli Bar Hotel muze dushigikira biwacu mukubereka urukundo muri bwa bumwe nyene mu jambo rimwe tugende gutangura amashuri tumeze neza ejo mu gatondo bidondo tugushimire cyane cyo kimwe na mutibagira kuja kuri channel ya Apotre Bwenge muge subscribe kuri Facebook na Apotre Bwenge TV ubwo ciao ciao no kuri bidondo turabakunda cyane hariho nakandi bidondo fashion wakavuze bo ushobora kuko bidondo fashion iri kuri 6 numero 29 6 numero 29 mugende kugira ushobore guteza imbere umuririmbyi wacu abambike neza murabona nawe nyene ko yashoboye kubegwa ni Sten presenter ndabasaba gukora subscribe kuri chaîne yacu ya Sten TV Worldwide muri bwamwe muri bwa rukundo tubandanye duciringa love you so much guys.